w'Imana igenekerezo rya 5/0 umwaka w'2025 imbonerakure zo muri zone Ngoma ku mutumba wa Nyabubuye, Ngoma, Mugimbu, Mahande muri komine yagutse ya Cibitoke zipfurizanije umwaka mushasha wa 2025 mu gusangirira hamwe. Ewe RY'URWARUKA ntawe utokumviriza. Ijwi ry'urwaruka FM. Uwo munsi mukuru ukaba watangujwe na defile y'imbonerakure. Utwara imbonerakure muri zone Ngoma akaba yashoboye guca hirya no hino ibikorwa bitandukanye by'iterambere urwo rwaruka rw'imbonerakure rwashoboye kurangura mu mwaka uheze, aho banagiye hamwe bakora koperative kugira bashire inguvu hamwe biteza imbere. Urwo rwaruka rukaba rutasigaye inyuma mu bikorwa by'iterambere, aho nago rwashoboye gufumbira imivyaro y'amavoka igera ku 3,000. Vuba bakaba biteguriye kuyikwirakwiza mu bagumyabanga. Ivyo birori byo kwipfurizanya umwaka mushasha bikaba vyatewe iteka n'icegera c'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Cibitoke, umunyamabanga w'ibiro muri komine Cibitoke hamwe n'abahetsi b'iyo zone. Umunyamabanga w'ibiro muri komine ya Cibitoke yashimiye urwo rwaruka ku ciyumviro ciza cyo gusangira hamwe bipfurizanya umwaka mushasha. Yongera aranabashimira ku bikorwa vy'iterambere bashoboye kurangura. Icegera c'umunyamabanga arongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine Cibitoke asaba urwo rwaruka kubandanya rufatanye mu nda, rubumbatire amahoro n'umutekano kandi bagume ku kivi c'ibikorwa vy'iterambere bateza imbere imiryango yabo. Akaba nawe yarangije abakengurukira ku gikorwa ciza biyumviriye cyo kwipfurizanya umwaka mushasha. Mu kurangiza tubamenyesha ko nyuma y'ibirori byo kwigina umwaka mushasha no kurebera hamwe ibikorwa byaranguwe n'imbonerakure zo muri zone Ngoma, abari aho bose bari bitabiriye ivyo birori bakaba basangiriye hamwe mu kwipfurizanya umwaka mushasha. Reka tubashimire mwebwe mwese mwateze yomi, twongera tubahamagarira mu makuru yacu y'ubutaha. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire. Umwaka